Nizihe business washobora gukora muri 2026 ari umwaka turiko turajamwo, aho hose rero nta handi bibera atari no muri platform yitwa N8N. N8N ni platform canke novuga uti intelligence artificielle ikomeye cyane ushobora kugiramwo ama automatisation menshi yo kuvuga go hejuru, aho uza gusanga ushobora gukrea aba agent IA. Urabibona ngaha ama different service arimwo, ugasanga iya managing ibintu byinshi, irakwishura ama message ya WhatsApp, irakwishura ama email, irakwishurira ibintu byinshi bitandukanye. Nizihe business washobora gukora muri 2026 ari umwaka turiko turajamwo, ukazikorera en ligne nk'ibisanzwe, kuko murabizi yuko ni kuri Wita Business aho tuyaga les différentes opportunités umuntu yosanga kuri internet. Mbese nizihe uti zigezweho muri kino gihe zifasha abantu benshi mu bikorwa byabo bya misi yose, mbere bamwe batanguye no kuvuga yuko zishobora no kusubirira abantu canke zigasubirira ubuzi bw'abantu batari bake. Nibyo tugira turabira hamwe no munsi muri video y'uno munsi, ni kuri Wita Business nk'ibisanzwe, muri kumwe na Dr. John. So guys, utarakora subscribe, make sure yuko ugira subscribe, hama ka kiganiro nicyakuryohera ntuze wibagire kugira j'aime, mbese unagisangize n'abandi bose. Nyuma yo gukora subscribe gakengeri ugafyonde kugira n'ibindi biganiro byose bizoba biryoshe nk'iki ntuzotangwe kubibona hakiri kare. So kaze no musugira turabire hamwe novuga business zitatu hamwe n'ayandi mauti canke amauti internet umuntu ashobora kwifashisha mu bikorwa byo bya misi yose muri kino gihe tugezemo. So business ya mbere novuga yuko twavuga yuko ishobokera abantu benshi, hari abantu bakunda kuvuga ati jewe nta mwanya munini mfise, ni gute nohuza ibikorwa byanje n'ibikorwa byo kuri internet kugira ndonke des revenus supplémentaires. So business ya mbere novuga niyo guhindura novuga akazi kawe muri business. Shatse kuvuga iki? No musi hariho abantu dufate ndazi nk'umuntu yahora ari mu model, aba model ngira murabazi ni ba bantu bakunze kwifotoza bagafotogwa n'ama brand akomeye. Nyuma yo gufotogwa rero amafoto yabo agakoreshwa mu publicité atandukanye. So uyu model umwanya munini yarawukoze akorera ama company menshi, mu nyuma rero ndariyumvira ati mbe bashanda bigenze gute ko no kwama nkorera abantu misi yose, niko rero kuca yumvira gushinga novuga reka ndayite nka agence yiwe canke agence de freelance, akomo freelancer, no kuvuga gutangura kwikorera ku giti ciwe, aho aza ama company amurondera bagakorana. Ivyo rero byamufashije kugira flexibilité du temps, kukujera umwanya wiwe, kuvuga ati mbe ubu hagezwe gukora ikiyinye, kujera amatarifu no kuvuga ibiciro acira aba partenaire batandukanye. So ico nico bita rero guhindura akazi kawe muri business. Nimba uvuga no musi ndakorera umuntu kanaka, fise ino mpano ndamukorera, ushaka kuvuga uti rero reka bino bintu ndabihinduremwo akazi kiwanje bwite, ntangure kwikorera kiwanje, shobore gukorana n'abandi ba partenaire benshi batandukanye. Ivyo rero bizogufasha kuronka novuga des revenus supplémentaires. So rero twagiye kuri business ya kabiri. Business ya kabiri navuga yuko ni nk'iyo twita, reka tuyite AI drop servicing. AI drop servicing igufasha iki? Igufasha gushobora novuga ko automatiza ama service yawe wifashishije intelligence artificielle. Shatse kuvuga iki? No musi nkuko mubona ngaha anye kuri no platform yitwa Hostinger ku basanzwe bayizi, ikora ibintu byinshi nko ku hosting ama website, ariko yarazanyemwo fonctionnalité nshasha. Iyo fonctionnalité nshasha nayo si yindi niyo gushobora gukaya des sites web
ngaha nyene muri Hostinger umaze kuyicreeramo ngaha nyene ukayicreera wifashishije intelligence artificielle no kuvuga urashobora kubwira intelligence artificielle ukabwira ati ibyo byose wifuza ama fonctionnalité yose wifuza n'amapage yose wifuza nico iyi website ushaka kwikora hama rero Hostinger kigufasha urayibwira amajambo make hama intelligence artificielle isanzwe iri integre indani nyene ishobora kugufasha rero kugira ne kuca igucreera iyo website mu minota itarenze 5 so urayibona ni iyi Hostinger ugomba kuyikoresha rero urashobora kuriha ntiri gratuit bien sûr urariha nkuko tubibona ngaha ni 2,75 € par mois ukaronka n'amezi 3 ari gratuit no kuvuga ushobora rero urishe ino package urashobora gucreera ama website ashika 50 nandi ma avantage ariyo tubona ngaha rero ukuntu ni gute rero ushobora kubigira business ushobora kuvuga uti okay jewe mba ahantu hari abadukurikirana bari Burayi hari abadukurikirana bari muri Amerika ushobora kuvuga uti okay reka ntangure kwandikira aba business owners benshi batandukanye cyane cyane nk'i Burayi no musi dufise ama companies menshi usanga akora adafise ba website ayandi nawe ugasanga ama website yabo ntasesuka neza ushobora kuvuga ati reka rero ntangure kuba pitchinga ndabandikire ushaka kuvuga uti ndi fondateur wa agence iyi ukayiha izina ukaza wamaze kugira agence yawe hama ukabwira uti ndashobora kubakorera ama website hama nkabereka ukuntu bimeze hama rero ico bakwemereye ushobora kucuza ngaha muri Hostinger ukayicreya mu minota mikenya cyane uyironse hamwe gaca ubereka igikorwa cyavuyemo rero muri iyo service zo gutanze menye ko hariho n'izindi service zivuka ushobora kubwira ati okay kugira ndabagire hébergement na nom de domaine ushobora kuriha entre 10 et 40 $, kugira ndabagire maintenance ushobora kuriha 30 à 100 $ par mois, kugira ndabagire modification du contenu ushobora kuriha 20 à 150 € par mois dollars cyangwa kugira ndabagirije optimisation SEO muzoshobora kuza murandira 50 à 300 $ par mois. Iyo ni business ushobora ku bantu badukurikira bari Burayi irishoboka cyane mbese n'abantu badukurikira bari mu Burundi nabo nyine irashoboka gusa urumva kubera igihugu cyose gifise navuga ibiciro byaho kuntu bimeze ushobora kuvuga uti okay reka mu Burundi mere nkugira modification y'ibiciro. So iyo rero niyo business navuga ya kabiri. Business ya gatatu tunyarutsa ni navuga ni gukora icyo bita AAA. Gukora AAA ni gukora automatisation y'ama service yawe kandi aho naho ico igufasha surtout ku bantu okay n'umusaruro nk'ama company menshi aho usanga nk'umukozi kanaka canke nko mu ressources humaines afise akazi par semaine ko kwandika ama email ko kora ama email y'abantu banditse ko kuraba basabye akazi ko gutriya abafise ma CV meza ko kugira raporo no musera abantu bafise akazi nkakorera no musera tugeze mu gihe aho intelligence artificielle kiratera imbere cyane aho nyimba ukora ako kazi ushobora kuvuga uti okay reka rero jewe bino bintu ndabihe intelligence artificielle werere icyo ukora aho bikora nka business ni hehe ucuza wamaze kugira automatisation y'ibyo bintu byose bisanzwe bikorwa muri iyo company ukavuga ati okay reka ntangure ko byofra comme service uzoza gusanga rero à la fin wa muntu yahora akora ka kazi dufate nko mu HR na karorero yabaye remplacé na intelligence artificielle. Intelligence artificielle ishyamo ama email, intelligence artificielle ariyo yishura abantu aho hose rero nta handi bibera atari no muri platform yitwa N8N. Ino N8N ni platform canke novuga uti intelligence artificielle ikomeye cyane ushobora kugiramo ama automatisation menshi yo ku rwego hejuru aho uza gusanga ushobora gucreate aba agent IA urayibona ngaha ama different service arimwo ugasanga iya managing ibintu byinshi irakwishura ama message ya WhatsApp irakwishura ama email irakwishurira ibintu byinshi bitandukanye ugasanga rero bya bintu byahora bikorwa n'umuntu umwe ugasanga intelligence artificielle iri kirabikora iyo nta yindi bikora ni N8N turaza gusiga lien muri commentaire. Reka rero twabibereye yuko tuca turabira hamwe inyuma yo kurabiza business zitatu turabira hamwe kandi novuga amawuti yo kuri internet ashobora kugufasha mu myuga yawe ya misi yose. N'umusore aba graphic designer benshi batazi aho bahera cyangwa n'ababyipfuza gutangura
aribo tugira duhere ko uti ya mbere ishobora kugufasha niyi nitwa Canva abayizi barayizi ushobora gukrea code mini website ushobora gukrea code design ushobora gukrea code site de novuga ama affiche atandukanye so iyo Canva ni application cyangwa platform ifasha aba créateurs de contenu muri rusangi cyangwa aba graphiste baba bariko barakora akazi kabo. Iyo ni platform ya mbere. Platform ya kabiri nayo ishobora kugufasha novuga mu gihe haba hageze abantu bakunze gukrea des présentations, des documents Word. Ushobora kwifashisha rero platform yitwa gamma.app ariyo yinye ahanyu ushobora kuza kugenera ama documents ama PDF ama presentation PPT everything kasanga ubikoreye hehe ngaha muri gamma.app. Platform rero ya katatu ushobora kwifashisha mu bikorwa novuga vyawe vya misi yose ni platform yitwa Flux.ai cyangwa Flux.ai ariyo yi tubona ngaha. Flux.ai rero ni platform ishobora gufasha kugenera des images. No mustu abantu benshi barakrea ama contenu, barakrea des contenus en ligne, des images. Rero Flux.ai ni platform ya intelligence artificielle ishobora nyine gufasha kugenera des images. Nkuko mubona ngaha generalement ama AI kintu azwi ko nuko kenshi birakunze kuyagora kugenera novuga ibiganza ariko iyi ni platform mubona yuko tubona ngaha yoyo irabishobora byoroshe cyane bikwereka rero ubukomezi bwayo. Iyi Flux.ai turabona ngaha yuko ni platform ikomeye cyane. Zero ni platform ushobora kwifashisha mu bikorwa byawe bya misi yose, araba créateur de contenu, arabagira ama publicité, araba abantu bakora ibintu byinshi novuga bitandukanye. So guys, ni byo twashaka kurabira hamwe uno munsi. Nyimba byari très intéressant, ntuze kwibagira gusiga commentaire uvuga uti iki kintu cyanyoheye, mbere uvuga uti muri commentaire uti shaka yuko muri video ikurikira mu tugirira contenu imeze gutya na gutya. Ntuze kwibagira gusiga like yari kuri We Talk Business, muri kumwe na Dr. John nk'ibisanzwe. Turakora cyane naho utaha. Bye bye. I love you so much.